Imana yatugiriye neza tugisubiza amashimwe yacu bishika bibiri canke bitatu. Cyane turashimira Imana cyane ko twarangije umwaka wa 2021 amahoro. Ntibyari byoroshe cyane simuri kwigira sinigumeze murayikorera ngo bikunda arangiza umwaka. Ariko turagishimira Imana yo mwiduru yatuzigamye ikatuzigamira mu gakiza tugasozera umwaka amahoro nihabwe icubahiro. Ahubwo turashimira Imana nk'uko twahamagawe muri kuba cyo kuririmba. Dushimira Imana ko yatugiriye neza. Ndabizi ko uyu mwaka uheze hari benshi babivuyemo kandi amakuru arahari natwe hari bagiye bigora, ariko dushimira Imana ko n'abagwaye cyane aho byagiye bigora bafashwe n'intege. Imana yabandaje ikadufasha tukarangiza umwaka twihagaze tukiri mu bikorwa bijyanye n'Imana y'ibishimirwe. Ahubwo turashimira Imana ko mutubona n'umuryango munini urimo abapapa n'abamama abasore n'inkumi. Imana yatugiriye neza mu mpande zose ko dutandukanye. Ababyeyi barungutse abandi ngo zirubakwa aha ntacyo Imana itadukorera. Abagwaye barakize nawe tubisaba twaherekeje iwacu ababuze ababyeyi n'abandi. Dushimira Imana ko yatugiye muri rusange ikatugirira neza nihabwe icubahiro turayishimiye. None rero muri uku gushimira Imana kwacu twabonye ko bikwiye natwe ko turondera izi ntebe mubona hano zokwicarekana bakeya bakicara neza gusumba uko barabicara. None rero Imana ngo tuyishimire muri icyo yadukoreye nihabwe icubahiro. Turabarinda kuri ibi turiko turavuga reka tubigaragarize mu kuririmba ko niyo mpamagaro dufise. Yesu aduhana umugisha. Niko kuhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe. Iyo atamuhoraho ari ruhande rwacu amazi araturengere kandi ntabwo icubahiro.